Hello everyone. Ndabaramukije cyangwa ndabahaye mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye aha dukurikirana aherereye. Yego nongera ndabaha kaze kuri YouTube channel yacu Vika Sava Official. Rero umunsi twagomba tuyaye gatoya na cyane abumva ururimi rw'ikirundi mushobora kurutahura, ndazi nti muri bake hirya no hino ku isi muri benshi cyane. Rero nagomba tuganire ku kijanye no kurima ikintu kijanye n'uburimyi, kuko ikintu kijanye n'uburimyi ni ikintu cagutse cane gose murabizi, kandi ataburimyi n'ukuri umuntu ntiyobaho, etereye ime ntiyoshobora kubaho, si etereye ime gusa n'ibikoko ntivyoshobora kubaho. Rero nagomba ndabaganirize ku kijanye no ku burimyi, kurima ibiterwa vyinshi mu murima umwe. Ni ukuvuga ngo mw'ishure canke abantu benshi batubwira yuko dukwiye kurima umurima urimwo imbuto imwe. Rero mugabo jewe muri strategy wanje canke mu buryo nkoresha, nasanze kurima ibiterwa vyinshi mu murima umwe bifise akamaro, kandi akamaro gakomeye cane. Rero iyo urimye umurima umwe, na cane abantu bafise ahantu hatoyi, abantu bafise tere ntoyi, dukwiye rero kurima ibiterwa vyinshi mu murima umwe, ariko tukabikora dukoresheje strategy canke ubuhinga nyene bugezweho, apana kujujikiranya nyinshi, ariko ukabikora wisunze ingene umurima wawe umeze, naho n'ingene upima amametero canke amasantimetero bivanye n'igiterwa ugomba guteramo. Rero ntiriwe ndarandira ngaha, murabona ndi mu murima w'ibigori. Aha kandi harimwo ibigori, harimwo imyumbati, harimwo ivyema, harimwo n'ibiharage. Murumva ko harimwo ndetse n'umuterwa w'ikijumbu umwe. Mugabo ibijumbu vyone si vyinshi. Rero ngomba kuvuga iki? Rero twarumvise canke twarize yuko umuntu akwiye kurima umurima umwe. Mugabo nagomba ndabasigurire akamaro ko akwiye kurima umurima umwe urimwo imbuto imwe. Ariko nagomba ndabasigurire akamaro ko kurima imbuto nyinshi mu murima umwe. Ngaha ndizera mwarabonye video nabahaye nyene ndabereka ingene imirima nyene yagenze nabi, ku buryo izuba ryayimereye nabi cane. Ndibaza benshi mwarayikurikiranye. Rero ngaha turi mu murima w'ibigori. Ni ukuvuga ngo hariho urya murima naberetse ibigori vyari bikiri bito bito, nico gituma vyashoboye kumererwa nabi biruma. Ariko ndabona n'ubu akavura karaguye, muga si muri uwo murima biriko birarabuka, naho bitazomera neza cane. Ndibaza umuntu azopfuma aronka n'ivyo yahirira ibitungwa, aborozi muca muvyumva. Rero ngaha murabona ibiharage vy'ukuri muri uwo murima twaratashe, izuba ryarakubise ibiharage vyo vyumva kubera bifise ntuzeye imizi iri superficielle iri hafi, ni ukuvuga yoyo ica yuma. Mugabo ibigori kubera bifise imizi igera kure, vyari nk'ibikuze, vyovyo biragira resistance. Rero kandi n'imyumbati ntishoka yuma. Rero ngaha ibigori murabona tuzobirya, ibigori tuzobifungura, muga ibiharage twaratashe. Ni ukuvuga ngo murumva ko ibigori tuzobifungura, kandi n'imyumbati tuzoyifungura, kandi n'ivyema tuzobifungura. Muga ibiharage vyo kubera izuba ribikarira twaratashe. Ngomba kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nk'ayo dutera ibiharage vyonyene, ni ukuvuga ngo amafaranga twakoresheje twohomvye, nta kintu twokuyeyo. Mugabo kubera twateye imirima, twateye imbuto nyinshi mu murima umwe, murumva yuko bizogenda neza. Naho twahomvye ntitugirira. Mwibuke yuko ino aho tuba twarimye tuhakota amafaranga. Murumva rero umuntu azopfuma akurayo ndetse nayo gukota. Ni ukuvuga rero murumva akamaro ka mbere
iyo hateye ikiza ni ukuvuga ngo ico kiza nkishobora guhitana imbuto zose. Nk'ubu hateye uruzuba nivyo rwahitanye ibiharage, kandi nivyo n'ibigori ntizoronka umwimbu mwiza nk'uko bibereye, ariko vyovyo ibigori kubera bya resistance tuzogira gute? Tuzobifungura, tuzokuramwo ibitabike. Murabona ko ibi bigori murabona ko ari vyiza, murabona ko ari vyiza. Kandi mugiye kuraba ngahaye harimwo n'imyumbati. N'imyumbati nayo nyene tuzoyifungura, kandi n'ivyema tuzoyifungura. Rero akamaro ko gutera imbuto nyinshi mu murima umwe nako. Nk'akarorero nk'imyumbati igenze nabi ikagwara mozayike, tuzofungura ibigori. Ni ukuvuga ngo ibigori navyo hagiye bigenze nabi ntibiheke neza, tuzofungura imyumbati. Ni ukuvuga ngo aho isi tugezemwo utegeza kwiyumvira ku buryo utagira esheke. Utagira esheke nubwo amasheke ashobora kuza, mugabo utoregeza kwiyumvira cane kugira ngo ntugire esheke. Urumva rero ubuye akavura kaguye, hariho ivyizigiro k'ibigori tuzoshobora kubifungura. Ego, kandi harabavuga ngo iyo uteye umurima, iyo uteye imbuto nyinshi mu murima umwe, harabavuga ngo ntibimera neza. Murabona bino bigori bimeze neza cane. Aha n'imyumbati muzorana kuramwo ibigori, muzosanga ari imyumbati myiza cane gose. Ni ukuvuga ngo twege uburyo dukoresha, ni ukuvuga duteye izo mbuto zose nababwiye, turatangura tugakuramwo ibiharage. Ibiharage vyera n'ingoga. Hari ibiharage dutera twebwe bishobora kwerera imisi 45, ariko sivyo twarimye ngaha. Ivyo biharage rero vyera n'ingoga tuba tubikuramwo. Hanyuma haca hakurikira ivyema. Ivyema navyo nyene bica bikurikira bikera tugaca tubikuramwo. Haca hakurikira ibigori. Ibigori navyo bica bigira gute? Bica vyera tuba tubikuramwo. Dusigaye rero tubagarira imyumbati yonyene gaca itangura kuvyibuka cemera neza. Murumva rero namwe aho muherereye abarimyi mukwiye gukurikiza ubwo buhinga. Ayisigeze uyu munsi ntushobora gutera imbuto imwe ngo wizere neza ko bizogena neza, kuko uteye imbuto imwe hari igihe ihura n'ingorane nk'uko nababwiye, ugasanga uratashe. Nk'akarorero hari ahantu mbona nsanga bateye ibiharage gusa. Vy'ukuri umuntu yateye ibiharage mugire commentaire mwumve ko ndababeshe. Abantu bateye ibiharage ahantu hegereye mu kiyaya c'Imbo, vy'ukuri baratashe. Baratashe kubera vyaciye vyuma. Mwarabonye ija video nabahaye, vyo vyumye hakiri kare. Rero ikiba gisigaye ngaha, hasigaye kwiga ingene ubikora neza, bigakura neza atana kimwe kigunda ikindi. Nuko rero iyi video muyisangitse, kandi mwibuke kugira subscribe canke sabone bivaye naho mwese aherereye. Rero mugiye kuraba hariya ama video nabahaye, nabigije ingene mushobora kugira gute kurima imyumbati no kurima ibigori, nabiciyeko. Mugende mu video nagenda atanga, munyinshi nagenda atanga, mwige kugira ngo namwe mushobore kugira gute kwimbura neza. Twebwe turana yuko biko biragenda neza. Ikibazo dufite canke intambamye no kubura aho turimira no kuronka intabire ku gihe. Intabire ku gihe kweri. Intabire hagiye iza muntu yamaze kugira gute, yamaze kurima kabura nk'ibigori. Dufata nk'ibigori bibuze ire, bikabura ire, ni kuvuga ngo ntiwimbura neza. Murabizi abarimyi. Rero ndizira neza ko abarimyi ushobora kugira commentaire ni kuvuga iyi video ishobora kugera kure. Ni kuvuga nk'abantu batunganya ikintu kijanye no kudushikiriza intabire. Vy'ukuri intabire izadushikira hakiri kare. Turabashimira akigoro bakora kugira ngo intabire dushikire ifise tigura ku giciro gito. Rero no kudushikira hakiri kare navyo turabiyasaba, kandi bazobikora neza, turavyizigiye. Nuko rero nkavuze ngo bye bye. Utagira subscribe ngo ndamwibutsa agire subscribe kugira tugire umuryango munini w'abarimyi
Mu minsi mike nzohora ndabaha inyigisho, ndiko nateguye inyigisho zikomeye kubijanye n'uburimyi, ingene mushobora kurima mugatera imbere. Ndiko niga ingene iyi ngwara ifata imyumbati, ingwara za mozayike canke hariho nukuvuga abantu benshi bazi yuko imyumbati ifatwa n'ingwara imwe, ariko burya imyumbati ifatwa n'ingwara zikomakomeye zishika 4. Ingwara zikomakomeye zishika 4 nizo zifata imyumbati. Twe rero twumva ngo ni mozayike, mugabo si mozayike yonyene. Nukuvuga ngo ni ingwara 4 zifata imyumbati. Rero ndiko ndiga ingene izo ngwara twozirandurana n'imizi mu Burundi, kuko ntivyumvikana ngene dutera imyumbati hanyuma reka igwara mozayike. Kandi n'abandi baciye ubwenge bashobora kwumvira ko ico kibazo, kandi burya nta kinanira abantu. Nagiye ndaraba ndagira amarecherche ndabona abandi bimbura imyumbati myiza cane itagwaye mozayike, kubera iki natwe tutogira gute, tutokwumvira ngene dushobora kwirukana izo ngwara. Rero vyose turi kumwe vyose birashoboka. Namaze kuronka uburyo bubiri noshobora gukoresha, nubwo buzimvye cane canke busaba kigoro cane, kugira ngo dushobora kugwanya izo ngwara. Okay, sawa rero ndashimiye cyane amaze kugira subscribe, ndashimiye abadukurikirana imisi yose. Kaze muze mwumvira ibiganiro vya Vikasava Official, kuko nzobashikana kwiterambere rirama. Kandi iterambere rirama rifasha umuntu wese abishaka. Rero kugira ngo utere imbere nuko ubanza ukavyumvamwo ukabishaka, kuko burya umuntu niwe yiduza, nivyo la community iramufasha, mugabo wewe niwe afata determination kugira gute yo gushika aho ashaka gushika. Nkavuze ati bye bye, tuzosubira muri video izoba ikurikira. Bye bye.